ndibaza murabona iriya ndege iriya mubona kariya gatoyi iriya ni Sukhoi Su-25 ni mu gihe mu migwano yazinduye kuri no munsi w'inkezo rya 11 no ku munsi urangiye ku munsi wejo imaze imisi irikirira rikinganda iriko irica abasirikare batari bake b'igihugu cy'u Rwanda sinzi ngemwe ko muyibona uburyo irikirarekura amakompora ibintu vy'umuriro amabombe menshi kandi aremereye aha ni muri tetwari ya Kalehe ndetse no muri tetwari ya Minembwe aho Sukhoi Su-25 irikirakora ibidasanzwe cyo ndasubscribe nyawo utarabikora hama tubandanye twibanira muri zino nkuru zigezweho kurikirana ukuntu Sukhoi vyagenze kurikirana guhera ku ntaho ku munota wa nyuma ndababwire ibitendo ndetse ibidasanzwe vyashoboye gukorwa n'indege intambara yo mu gihugu cha Kongo yegukira leta iharanira demokrasi ya Kongo fyondana like kugira ngo ibintu bigende bimeze neza murabizi ko taje twabimye zokoma tubaha buri kimwe kugira ngo mubandanye mwibonera byinshi ngene biko biragenda iyi ni Sukhoi murabibona ngene igenda mu kirere wayikameye sinza ahantu yaraherereye mugabo murabona yuko na wene ari umuntu w'umuhinga nongeye kubaramutsa mwebwe mwese mudukurikirana kuri B-Info News ndabahanikaze muri kino kiganiro cacu cyo kuwa 11 ukwezi no kwa kane umwaka wa 2026 tuja muri kino kiganiro kugira ngo dushobore kubabwira ukungene ibintu byari byifashe ku munsi w'ejo ku mirongo y'urugamba ndetse no kuri no munsi mubona yuko ibintu byasubiye kuba wandabaga ku mirongo y'urugamba impfu nyinshi zongiye kwibonekeza inyuma yuko hasubiye kuduzwa Sukhoi Su-25 novuga yuko yasubiye guca ibintu ku mirongo y'urugamba nkuko amakuru yacu agenda bivuga canke amasokose yacu agenda abitumenyesha ibituraje tubabwire mu kino gano ndetse tubibabwire n'ubuce FRDC yashoboye kuba yigarurira mu buryo bugaragara mu migwano iriko iraba muri ino misi turaza gusimbira muri territoire ya Fizi neza na neza mu Minembwe hari byinshi biko birahavwa kandi bidasanzwe navyo turaza kubisangirira hamwe tubabwire ukungene kugeza ano mango tuvugana ubuce FRDC imaze kwambura zininyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda tuvuye ngaho turaja kuja muri territoire ya Kalehe tubabwire umutekano muza ngene umeze ndetse nuko imigwano iriko iragenda muri rusange ikaze neza mwebwe mwese mudukurikirana nizere ko mukomeza kugira ibihe vyiza ndabasabe gufyonda subscribe munsi no video gato no kuri like bituma bino biganiro vyacu bigera kure cyane ndetse abagomba kugira urubuga rwacu nabi ntibiba bikibakundiye mu gihe mwakoze like rero muratumiwe mwese kugira ngo ino like muyikoreko ibintu bibandanye bimera neza atakibazo na kimwe kibiciye mushimire cyane bebe bose dukunda kubana mu biganiro n'amakuru bigiye bitandukanye nizera yuko mukomeza kwishimira ibikorwa turiko turabaha kandi ndanabatumirira n'abandi benshi mu dukurikirana kuzamuragira ico muvuze ku kiganiro kuko tuba dukeneye ivyumviro vyanyu tuba dukeneye kumva namwe iryo mugona kugira ngo dushobore kubikorerako mu majambo make natangwe mvuga yuko Sukhoi Su-25 indege idasanzwe y'intambara yongeye guca ibintu ku mirongo y'urugamba nkuko amakuru yacu abivuga nuko guhera ku munsi wejo drone zabaye nk'izigiye muri pause maze leta ya Kongo irungika Sukhoi Su-25 abariyo ikora akazi novuga yuko kadasanzwe mu bice yagira garagaramwo yaragaragaye mu gace ka Kalehe ndetse no muri Minembwe buno buce yarashoboye kugaragaramo ndetse ihakorera ibidasanzwe nyuma yuko imigwano yari maze imisi ikirarimbanya ejo Sukhoi yarahagurutse mu bwitonzi ntangere maze ifata ibirindiro vya M23 irabucucumira bicucuma atacamira ngaha muri Minembwe amakuru dufise nuko aha muri Minembwe nyene haci hapfira abasirikare benshi batari bake baredi tabara ba MDP twigwaneho RDF M23 mu mwanya muto cyane nkuko Sukhoi yari yabibundiye maze ibamwija nk'urufaya canke mwimvura y'amasasu n'amabombe murabizi yuko Sukhoi igendira batamwa amabombe nyambo no munsi for example itayibombe nk'Imuramvya ikisimbi kari kubita nk'Igitega murabizi kinyaruka cyane kabisa rero mu mwanya muto ikoresha yashoboye konona ibitari bike kuri no ruhande rw'izinyeshamba maze abatari bakebo bamaze kuhasiga ubuzima ndetse amakuru dufise nuko imigwano yirikomeye cyane yabaye mu buryo twaza kubasobanura muri Kalehe zo kubabwira ubuce bwa iyo drone yagiri ibiranguzamwo maze
igakubita umwasi wabo w'inyeshamba z'u Rwanda. FARDC novuga yuko kugeza aya mango tuvugana iri kumija amabomba komakomeye n'amasasu ngaha muri Minembwe ku birindiro vya M23, nubwo M23 yo baciye kuri Ross Kanyuka bariko baratangaza yuko ino Skoyi ngo iriko iribasira bikomeye aho abene igihugu basanzwe baba, ariko murabizi ko ariyo mvugo yabo mu gihe baba bariko barakubitwa. Rero Skoyi yongiye kugaruka ku mirongo y'urugamba, abatari bake batangaye, abatari bake baravuga ati kubera iki mudakunda kuduza Skoyi muanze mutwereka ibitendo nk'ibi, eske Skoyi yari yabuze igitoro n'ibindi vyinshi benshi bagiye muravuga, ariko naganda babwire yuko abari ku rugamba bafite uburyo bariko baratwaramwe urugamba, niyo mpamvu mubona yuko bakora ico bashaka. Rero inyeshamba tutaramenya igitigiri ngaha muri Minembwe zahasize ubuzima. Amakuru dufise nuko aha muri Minembwe uko bakubita ico bitwa similitanema abazi terume za gisirikare. Murabizi yuko FARDC gisanzwe idakomeye cyane ku ngwano hasi infantry, ariko mu bijanye no mu kirere arabe expert badasanzwe. Rero FARDC yakubita hejuru, wazarendo n'ingabo zundi nabo bagaca munsi bagakubita zino nkotanyi batababarira, bakubita mu matwi bongera bakubita ahababara hose. Rero nivyo vyashike zino nyeshamba vyatumye n'ubuce butari buke bwabashije guca busubira mu minwe za leta ya Kongo inyuma yo gukubitwa mu buryo bukomeye. Bakubitwa n'ingabo z'u Burundi hasi, bakongera bagakubitwa n'ingabo za FARDC mu buryo bwo mu kirere nkuko amakuru yacu yabandanije adushikira. Tubandanirize no mu bundi buce twovuga yuko drone Pritoskoy 25 yashoboye kugendera atakibazo na kimwe. Sahandi ni muri tetwari ya Karehe, naho barose umushitsi guhera ku munsi wejo wa drone, aho guhera ku munsi wejo ho ibintu bitari byoroshe. Hashoboye kuba uguhangana kudasanzwe hagati y'iyi migwi. No babwira yuko mu gace bitwa Tishunguti, ariko gace no vuga yuko katanguriyemo imigwano ikomeye cyane yahuje M23 ndetse na FARDC. Muga FARDC yo iriko iricira mu birere. Rero ngaha muri territoire ya Karehe M23 atangwe guhushurirwa ngaha muri Tishunguti, ni muri territoire ya Karehe neza na neza hahuza Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Murumva yuko ari ahantu hagati na hagati, aho amakuru avayo yavuze yuko iyi M23 yamaze gutakaza ubuce bugira kuri butatu inyuma yo gukubitwa mu buryo budasanzwe, nahone hejuru no hasi. Bayikuye ngaha muri Tishunguti ihungira muri Kimore ndetse na Matundira. Murabizi yuko aha hantu habagoye gusoma mu twihanganire. Rero ubu no buce bugira kuri butatu bwamaze kuba bugaruka mu minwe z'igisirikare cya Kongo FARDC nabo fadikanije mu kugwanya uno mutwe w'iterabwoba kuva mu gihugu cy'u Rwanda RDF. Rero ibi vyatumye ahanyene muri buno buce zironyesha abazigo cy'u Rwanda bahasiga ibikoresho bitari bike, kubera ko bari bamaze gukubitwa. Nta wari kubihungisha kubera ko wari kuvuga ngo ahungishije ibigwarisha ari gusanga nawe haburiye ubuzima. Hasanzwe imbunda zikomakomeye nini na ntonta ndetse n'amabox manini yuzuye amasasu nkuko amakuru yacu abandanya adushikira. Rero ivyo byose vyafashwe ubu vyamaze kuja mu minwe y'abazarendo kari batifitiye avitaye imikwiye. Rero iyo hafashwe ibintu nk'ibi bica vyigira mu minwe y'abazarendo nkuko amakuru yacu yabandanije abitubwira. Abene igihugu basanzwe baba mu bwo buce batwiganiye batubwira yuko guhera ku munsi wejo ubwoba bwari bwinshi, ariko n'ubwoba bwari bwinshi bishimiye cyane umuzo wa FARDC muri buno buce bugira kuri butatu bwo muri territoire ya Karehe bwari bwaribasuye cyangwa bwarigaruriwe n'inyeshamba zo mu gihugu cy'u Rwanda. Rero novuga yuko ari amateka mu yandi, novuga yuko ari bidasanzwe kubera ko zino nyeshamba z'u Rwanda zari zimaze imisi zarahidagaduye mu buryo novuga yuko mu buryo bukomeye. Rero mwumve yuko amakuru yacu abandanye babwira uburyo ibintu biko biragenda ku butaka bwa Kongo. Nkuko nari babwiye yuko indege itagira umudereva drone ya gisirikare nayo yo bitwa Force Armée de la République Démocratique du Congo yongeye gutera ku kibuga c'indege
c'Iminembwe. Ni nyuma y'imisi mike cyane tubabwiye yuko ku kibuga c'indege ca Minembwe higeze kuba igitero c'amadrone ca FARDC, ibitari bike birononekara. Muri kano kanya twabwira yuko kino kibuga c'indege congeye kwibasigwa n'ibitero bikomakomeye vy'amadrone CH4 ya leta iharanira demokarasi ya Kongo. Nkuko amakuru ava ngaho Iminembwe aremeza ko indege itagira umudereva drone y'igisikare ca FARDC yongeye kugaba igitero ku kibuga c'indege kiri aho bitwa muri Kiziba mu karere ka Minembwe. Nkuko amakuru abivuga, iyo drone ya FARDC yakoreshejwe mu gikorwa cakozwe ku bufatanye n'ingabo z'u Burundi. Haravugwa ko kandi hari itegurwa y'ivyo bitero bishobora kuba ririko rirategurwa mu buryo budasanzwe, ku buryo inyeshamba z'u Rwanda zose zizisanga bamaze kwambara Minembwe yose, bakabura aho bahongera batari bake bakishikana. Bavuga ko ibitero birategurirwa ngaha mu gisagara ca Uvira, hanyuma bikarangurirwa mu bice bisanzwe birimwo amaposition y'inyeshamba za MDP twigwaneho, M23, RDF hariya mu Minembwe, aho ndetse abenegihugu bo muri ako karere bavuga yuko ivyo bitero biriko birasubirwamwo kandi bikaba ataco biriko bironona ku ruhande rw'abenegihugu, ahubwo biriko biribasira mu maposition ya gisirikare nkuko abenegihugu bacu babandanya bitubwira. Ariko mwibuke neza yuko iyo bakubiswe mu buryo nk'ubu, Lawrence Kanyuka acatora mikro akavuga yuko ibintu vyacitse hariya hejuru, ingabo z'u Burundi ziriko zirarasa ibintu bitoroshe. Mugabo murumva yuko abenegihugu bo bavyivugiye yuko ata drone ziriko ziratumbera mu mihana y'abenegihugu nkuko bari basanzwe babivuga ababo hakurya ya Kanyaru. Rero novuga yuko muri make rino nkuru nabateguriye, ariko mu nkundire sinogena ntabashikije no nkuru novuga yuko yankoze ku mutima. Novuga inkuru yo mu karere k'ibiyaga binini, naho ndababwire uko ibintu vyari bimeze, n'abazi byinshi baba babizi ko baze muri commentaire kugira ngo bashobore kutubwira. Ni mu gihugu ca Uganda, aho novuga yuko imafu zahumye ku munsi w'ejo. Intambara y'amaraso yari yarese hagati y'imigwi ibiri y'imafu. Mu vyo zifa harimwo ivyicaro vya politiki. Mwumve yuko imafu zo muri Uganda ziri muri manifestation zidasanzwe, hari gushwana kudasanzwe kubera ko bariko barapfa ivyicaro vya politiki. Nkuko amakuru agenda dushikira, ni mw'ishamba rya Kibare mu Buganda, inkoto zashushe mu rugamba rw'amaraso rufitaniye isano n'indyane z'abantu zigenda ziraba hagiye hatandukanye. Izo ndyane zatanguye buhoro buhoro, biragira izo mafu zigabiyemwo ibice bibiri. Hari imafu zo mu burengero n'izo hagati. Ikinyamakuru c'ubushakashatsi citwa Science kivuga ko ivyo biba gake nka rimwe mu myaka 500, ariko ngo iyo bibaye biba bikomeye cyane kurusha n'intambara zimwe zimwe z'abantu. Nubabwira yuko vyose vyatanguye mu mwaka wa 2015, mu myaka n'imyaka izo mafu zari zisangiye aho ziba, ariko kuva muri 2015 hadutse intureka hagati yazo. Hari imafu nkuru zitavye umuremyi, maze imisi imwe yikikamukiza ifata ubutegetsi imwe twita kudeta. Magingo bigenze uko, hariho izitabinezererewe, haca havuka umugwi w'ikiroberi utitwaje ibigwanisho nkuko abantu basanzwe babivuga. Kuva ico gihe amahoro ntaragaruka, kuko izo mafu zo muri opposition zaciye zija akuba ukwazo. Iyo migwi uko ari ibiri ica ishiraho ibirindiro vyo gukizura imbibe za mafu zitavuga rumwe n'ubutegetsi, ari nawo mugwi mutoyi uca utangura gukoresha amayeri n'iterabwoba ku mugwi munini mu gutunganya ibitero ku wundi mugwi. Ibiharuro birababaje cyane. Hagati y'umwaka w'ibihumbi 2018 n'ibihumbi 2024, izo mu burengero zishe imafu zigera kuri 41 zo hagati, harimwo 17
z'abana. Izo zindi 14 nazo zaburiwe irengero n'ibiziga vyazo ntivyatowe, nazo nyene zikekwa ko yuko zoba zarishwe. Uca twibaza ati none izo mafu ziriko zirafiki. Abashakashatsi bakurikiranye iyo ntambara bavuga ko hashobora kuba harimwo amanyama yuko zimwe zishaka gushira igikenye ku zindi. Ibifungurwa murabizi ivyo gufungura kw'imafu. Ikindi naco ngo nuko imafu z'ingabo zijyanira abakenyezi. Mbega ninde azoshobora gushira izi mafu ku meza y'ibiganiro? Amakuru dufise nuko kugeza ino saha umuhuza ataraboneka. Yes, kinini novuga yuko ari inkuru, novuga yuko yakoze ku mitima benshi. Inkuru yatangaje abantu benshi kumva yuko mu mafu nazo zishobora gushwana zipfa ivyicaro vya politiki, ndetse hakazamwe n'ivyo kumena amaraso. Iyi nkuru niyo mu Buganda. Abantu benshi bakeneye source yayo turashobora kubaha inkomoko y'iyo nkuru. Ni inkomoko ni muri Wall Street Journal, muri journal. Iyi journal iki kinyamakuru kiraza kubaha ino nkuru mu buryo buramvuye abagomba kuyisomera canke abibaza yuko ayo bari inkuru nkorantu. Reka rero nshimire cyane mwebwe mwese twabanye muri kino kiyago kigufi cyane. Nizere ko ibitari bike twabiganiriye. Kumbura Uwiteka Imana bikunze turongera guhura mu bindi biganiro vyacu nk'ibi. Kuri uno munsi turaza kubaganira cyane kuko hari ama update turaza kuba hafi ngo tuyobabwire. Kandi ndonke nako cyo kugena ndabipfurize weekend nziza n'isabato nziza kubayemera. Ubundi turongera no mu bindi biganiro vyacu. Bye bye.